Ndabaramukije mwese shuti panywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru haba azindutse havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gace y'akazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijyanino. Reka rombaye kaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba hari amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi baratabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubatunganiriza bivanye nuko ngo amahera bari basanzwe bahabwa azwi nka nouveau menu ngo kuri ubu ngubu yatanguye kuribwa n'abajejwe amakambi, bagasaba rero ko ayo mahera ngo yoshirwa ku makonte yabo ngo bivanye nuko nubundi ivyo babijeje batariko barabirozwa. Ibara ryasubiriye kurwa mu gisirikare cy'u Burundi, abasirikare rero bakaba batanguye imyerekano biyamiriza uyu mu ujejwe igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo. Muyandi makuru kandi abanyagihugu barasaba limitere kubasigurira amafaranga iriko irabatwara, nabyo mukanya kuri bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Nabo muri amatari w'intara ya Butanyerera amenyesha ko umwavu ngo n'imbuto ngo bigiye kuboneka. Aya rero ndetse n'andi makuru yose ni mukanya kuri bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Ico ndabasavye mubanza mu vyonde swivure partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba atoriko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka amakuru yacu ku bw'idonido tuyatangurire mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi FDNB basaba ko amafaranga ya nouveau menu ashirwa ku mishahara yabo ngo hako aguma yibwa n'abakuru b'amakambi. Haraciye umwaka urenga leta ivuze ko yongereje amafaranga yo gufungurira abasirikare b'u Burundi FDNB kugira ngo hagire iciyongera ku vyo bahora bafungura. Abasirikare bavuga kandi ko ayo mafaranga yibwa n'abakuru ngo bagasanga haracafungura kwa kundi canke ngo kukaba ukubahenda. Basaba kandi ko ayo mafaranga bahora ngo bayahembwa ku mishahara yabo bakimenya. Umwe yagira ati tubarize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ingene yatwandikiye nouveau menu ituma umusirikare afungura neza iyo vyahereye. Akaroro ngo nk'inyama twariye kane mu ndwi ngo urashobora kumara ukwezi n'igice utazibonye ndetse ngo utabonye n'amayeze. Uko bimeze gutya rero ngo abatwara amakambi bavugana na les fournisseurs na les niseli ngo bati ibiro by'inyama wozanye muri kwino okwezi urabireka wewe nzogusinyira ako wabizanye ko abasoda bazifunguye, hama wewe uzotwara aya nanje ntware ariya. No ku bindi vyankenerwa ngo niko bimeze, birya ngo vy'imboga, ibitoke, ibiraya, intore ndetse n'ibindi bitandukanye ngo niko bimeze. Rekomanda ngo bivuganira na les fournisseurs bakaguma babasinyira ivyankenerwa vyose umusoda yari kuronka ko babizanye, hama ngo bigasiga ibisigaye ngo baca bamenya ingene bahinyanyura. Ico dushaka kuri nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo nuko ayo mahera ngo yirya nouveau menu ngo yo yadushirira ku makonte yacu ntiyobora ico adufasha kuko nubundi ntayo twariko turabona. Biriko vyirira abatwara amakambi ndetse n'abafournisseurs. Amaparcelle baguma bagura bongera kandi banaduza amazu meza n'imodokari nziza mu mitsi yacu. Rero vyiza nayaduhe kuri konte zacu, na kera abana bacu barashonje ibintu vyaraduze. Atari gutyo naho ngo barayagabura abatwara amakambi bitiriwe
ngo biraca ku ruhande ngo ni bije yo kubagaburira neza abasirikare. Iki gisabo c'abasirikare b'u Burundi kirumvikana, ariho kandi n'ibihugu usanga umusirikare bamugaburira ku murango ariko imfungurwa zo ku mugoroba bakayashira ku mushahara akimenya. Niyo nzira nziza yo kugabanya ubusuma bw'abajejwe kubafungurira, kandi umusoda araheza akiha ibyo ashaka. Rero nayo bayongere yo gufungura neza, ntacobuza ko ngo boyongerwa ku mushahara, gutyo abakuru b'amakambi ntibazoba bakibwiye. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere ajejwe abasirikare General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi, vyoba byiza bumvirije abasoda bakabafasha ingene hoboneka inyishu nziza ishimishije abo basirikare. Tunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu Burundi. Abanyagihugu barasaba limitere ngo kubasigurira amafaranga iriko irabatwara. Ni benshi bariko baridogera ishiramwe limitere kubera amafaranga bamaze iminsi babatwara ngo ikodi rya telefone. Mu bisanzwe ngo iryo kodi rishasha rya leta y'u Burundi ritangwa rimwe mu mwaka, ni 2,400 kuri telefone bafatiye kuri EMAE yayo. Hari kandi benshi babonye bakatwa 2,400 by'amarundi igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda y'umwaka, kandi babwirwa ko bakwije bukeye itariki ya 21 baza ngo babona bakwaswe ayandi mafaranga ngo ni ikori rya telefone. Limitere ntinsigura abantu cange ngo iribateguze, abantu bashiramwo udufaranga muri telefone bakaza babona ubutumwa bubabwira ko iya mafaranga aricwe ikori. Abanyagihugu baridoga ko na leta idasigura neza iryo kori, ngo bo babona ko hari haciye igihe gito batanze iryo kori, bagasanga ntibatahuye ingene aka kanya haza hageza gusubira kuritanga. Ikori rya Nestori ntaho ntuye. Ikori ku matelefone ngo ni rimwe mu makori mashasha Nestori ntaho ntuye yashizeho mu mezi 6 gusa ngo yamaze ari umushikiranganji w'ikiga ca leta. Uyu mwaka ufise amakori mashasha menshi ngo yashizwe ku munyagihugu, mu gihe kandi ubukene ubandanya kongerekana mu Burundi. Bigega Perezida Ndayishimiye akunze kuratira abarundi ko ngo bibogaboga byarongewe byose ngo amafaranga bikoresha. Aho kandi ngo yahora asumisha miliyoni 2 ku munsi, ubu ngo yahawe gusumisha miliyoni 3 ku munsi. Amafaranga y'ingendo ziwe mu mahanga ngo ayo gukoresha ibikorane, ayo kandi guperereza no gucunga abarundi, ayo yita ngo gushigikira bonne initiative ndetse n'ayandi menshi atandukanye atumvikana, vyaradugijwe ku rugero rudasanzwe. Nestori ntaho ntuye yaciye ashimirwa aba umushikiranganji wa mbere. Aya mafaranga y'urutavanako ariko akatwa abanyagihugu aje nyuma y'indwi imwe gusa Nestori ntaho ntuye ahaye umubonano abatwara limitere. Naho Buramatari w'intara ya Butanyerera haramenyesha ko umwavu n'imbuto ngo bigiye kuboneka. Iyo ntara ya Butanyerera yahawe amatoni 160 y'imbuto z'ibigori yo mu bwoko bwa pane 53. Iyahora kandi ari intara ya Kayanza co kimwe na Ngozi zahawe imwe amatoni 60. Iyahora kandi ari intara ya Kirundo nayo ihabwa amatoni 40.
Victory Segasago buramatari w'intara ya Butanyerera ariko agendera komine ya Kirundo kuri uyu wa 2022 Nyakanga uyu mwaka mu nama yagiranye n'abaheruka gutongwa canke gushirwa mu mabanga. Yashikirije ko ikibazo co kunguruza izo mbuto ariko ngo caragoranye gatoya kuko ngo imodoka z'igipolisi zidugana uwo mwavu zitwara bike ariko ngo haba imbuto z'ibigori canke umwavu. Umuyobozi w'intara ya Butanyerera akaba yamenyesheje ko iyi ndwi izohera ibyankenerwa byose byashikanywe mu mazone maze abarimyi ngo babihabwe bibangutse. Buramatari w'intara ya Butanyerera akaba kandi yabandanije ahimiriza abarimyi gushira amatongo hamwe, ndetse ubukongo hariho hamwe nko mu ntara ya kera ya Kirundo abafise amatongo benshi ngo batarabyijukira. Umuyobozi Umuyobozi w'intara ya Butanyerera akaba kandi yibutsa gukingira ibidukikije, kubahiriza imetero zegereye ibiyaya zone tempo hamwe ndetse no guca imikobekobe. Abanyagihugu bose bahamagarirwa kuja ku kivi bagwanya ico cose cosubiza inyuma itunga ry'imiryango yabo. Ibyo rero bikaba byashikirijwe n'urongoye buramatari nyene urongoye intara ya Butanyerera. Naho Musenyeri Gervais Bashimiyubusa yahimbaje imyaka 25 ari mwibanga ry'ubusenyeri. Ku myaka 73 y'amavuko Musenyeri Gervais Bashimiyubusa asigaje imyaka 2 kugira ngo yandikire Papa urwandiko rwo gutanga imihoho nk'uko bitegekanyijwe n'amategeko ya Ekleziya Katolika. Kuva yatiwe mwibanga ry'ubuseruki ry'umusenyeri ku wa 16 Nyakanga 2000 imuremera muri diocese ya Ngozi imyaka 25 irarumanye. Ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru bikaba byabereye ku munsi wa 6 genekerezo ya 20 Nyakanga uyu mwaka mu nkuka y'imisa yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi i Bujumbura. Bashimiyubusa yaranzwe na byinshi cyane ingendo nziza yo kurungika abapadiri kunonosora ivyigwa mu makungu. Icamake y'ubuzima n'ubutumwa bwa Musenyeri Bashimiyubusa. Yavukiye mu Gisuru mu ntara ya Buhumuza ku wa 9 Nyakanga muri 52. Yitiriwe mwibanga ry'ubusaserodoti ku wa 4 Mukakaro muri 81. Yagizwe umusenyeri mufasha evoke coadjuteur wa Ngozi ku wa 10 Rusama mu mwaka 2000. Asubirira icese Musenyeri Stanislas Kaburungu ku wa 14 Kigarama 2002. Yongereye kandi yarongoye inama y'abepiskopi Gatolika y'u Burundi kuva muri 2011 gushika mu ku wa 10 Rusama 2017. Kwa 2024 Ntwarante 2018 yagenwe kuba umwepiskopi mukuru wa Bujumbura. Yabandanije kandi kuba icariho ca Papa Administrateur apostolique wa Ngozi gushika kwa 25 Nzeri 2020, igihe iyo diocese yashikirizwa Musenyeri George Bizimana. Ngaho rero reka mbeshimiye mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza kuri isaha. Amakuru yacu tuyasozere ngaha. Tuze gusubira mu makuru araza kubageze kuri no muresha yanyu mugona cyane muri Rudende ya Isange TV. Reka mbanza mbibutse mu cyonde suivure partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri iyi chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro
biba bigezweho kandi biba byakura mutohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabashimiye mwese mwariko mudukurikira muri aya makuru twariko tubashikiriza kuri isaha. Tuze gusubira mu makuru araza akuba agezweko. Mwibuke gufyonda suivre partager ndetse na s'abonner kugira ngo mujye mubona notification z'amakuru yacu.